witere nk'isinziriye ni mana yanje mbanisha umuntu abavyeyi bazona ikiganiro ndago nukuri amasavre maturakunda kuyapfa ni Joel byuka urondera ikintu ukora ikinebwe co mu gitanda tuguma turi leur protéger quoi muri yo way bakaguma bashaka yuko ils doivent contrôler nyine mouvement yose tugira barabe yuko tutahuba ngo tujya urashobora kuba uri kuraciringa muhira ariko Hello guys, my name is Angel. This is the Imagery Show. Ndi kumwe n'abagenzi banje babiri no musi tuza kuganira ndi kumwe na Gateka Joel Shimwe Jonathan. Tukaba tuganire ku kintu kiri common nkuko baze kubimenyera kini kiganiro tugiramo amaconversation atandukanye ku bintu bito bifise impact que ça soit positif ou négatif kuri société yacu. No musi rero tukaba tuvuge ku bavyeyi bakaze mu buryo bumwe canke mu bundi. Turabizi twese generalement ni ikintu dushobora kuraba tutagiye kure cyane gose yo kesha abavyeyi bakaze sinovuga kuri je yuko ari bibi ni vyiza birafasha rimwe na rimwe ariko abavyeyi kesho usanga bakaze cyane gose bari strict bari tight cyane gose kesho usanga bafise abana badashoboka nawe turiko turatunga urutoke en general nawe turiko turatunga urutoke ariko kenshi ndiko usanga bimeze none twebwe nk'aba jeune nibaza ko twese tukiri mu miryango turacarezwe abavyeyi bacu turanezerewe nuko muriko muradufata nituriko turabararaza asiko turanezerewe tubibona gute jewe nitanguriye ko muvyeyi wanje ntakaze gose Joel imeze abavyeyi banje barakaze ariko n'abana beza sans gentil vraiment sinabeshera ko babishiramwe inzigo ariko ku ruhande rumwe hari igihe agashapfu gashobora kuntwara no offense bon nanje ni nkuko nagiye yaje barakaze umugabo d'une part batanga indero nziza kandi baturetse neza bandetse neza kandi ntaco nababuranye umugabo nyine nkuko umwana hari igihe rimwe abona yuko hariho icyo adashoboye gushikira kubera ingene ababaye nyine n'ababyeyi biwe sinovuga yuko barakaze mu ruhande rwabo ubona ni iki kintu duherenga ni iki kintu abavyeyi bamaze kugukarira ko ubona yuko aho vraiment tutabeshanye yoba yari sarcasme like n'ivyari bikwiye ikintu kiri normal ariko bo bakakigira ikintu kiri big deal kumengo bicaye bavyinshi first hariho nk'amanota yo mw'ishuri cane ca mbere kuko igihe usanga uronse wishuwe mw'ishuri apana kwishura nyene bikabije mugasanga waronse amanota atarayo bari bipfuza bo apana wowe uri bipfuza atarayo bari bipfuza kandi ugasanga wowe ntizakuvuye ko waragize effort iwawe ntiwashobora gushika aho bashaka nico bari gushwanira amasaha yo gutaha jewe baba turi ku masaha yo gutaha novuga ko rimwe na rimwe hariho abana mugabo nabo nyene bexagera nko ku masaha yo gutaha kuko donc udafise occupation c'est gênant kubona akana kawe kitahisha saa 3 y'ijoro saa 4 y'ijoro kadafise occupation donc aho hari ibintu vraiment ushobora kuvuga uti najewe nk'umwana nishize muri place yabo biri tolerable nituriko turavuga ko ivyo bitwe twafata ko biri tolerable vyari nyine kumva nk'amanota yo birumvikana ashobora gusanga n'umuvyeyi wawe yarafise papa afise aronka 30% mama nawe aronka 50% average ntishobora kuba 80% nico kirumvikana ku kintu c'abanota je naza yuko abavyeyi baba plus sévère mu kintu baba bashiramwo investissement yawo
urumva bariyumvira ukungene baruhiye iyo noti bagaca babona ugumuja kuryoherwa bagaca bibuka ya masaha wataha bagaca barara no kuri bulletin bakavuga ati yohani sakolpa turabona iyo byavuye mugabo nibaza nk'ico kintu mwariko muravuga c'amasaha récemment vraiment twarabipfuye n'abavyeyi kandi nkaje umuvyeyi wanje naramubwiye ati tu as raison nakosheje mugabo deep down nakosa vraiment niharura ko jewe nakosa niharura ko uko ntakosa nariko ndakora sinariko ndaryoherwa nenegiye gufasha urubanza rw'umugenzi kandi byari ibintu vraiment bikenewe yaba bitari bikenewe abavyeyi banje ndazi ngene bameze sinokwita muri erere n'impaka so umwanya rero nabigize navuga ati j'assume ikiba cose nakundi amasaha yo gutaha nta kindi kintu ukira kujya mu mutwe abavyeyi bakubwira canke bakugirira mu buryo butari bukenewe bon basha ndakivuga nibaza yuko ikindi kintu dushobora kuba dupfa abavyeyi banje ni saha yo kuvyuka mu gatondo nka jewe perso nta shure ntonda kubu amashure narayarangije thanks to God yahejeje universite by the way nahejeje kaminuza sino usa n'umuntu asa donc umuvyeyi wanje hashitse witere nkisinziriye ni mana yanje mbanisha umuntu abavyeyi bazonihiganira ndago nukuri amasaha vraiment turakunda kuyapfa ni Joel byuka urondera ikintu ukora ikinebwe co mu gitanda nanje murabizi ibintu byo kuryama kare tawufise uzindukira biragoye cyane so yumvire oya simvuga amasamba naryamiyeko ariko vraiment nibaza ko ico ari ikindi kintu gikomeye dupfa n'abavyeyi banje ego yo nakindi kuryamira bakoresha ijambo bakurenganije bakubyo ego nukuri none à la base ntaco mba ncereje jewe ntaco mba ncereje ntibaba bampaye programme mwijoro ati ejo utegerezwa gukora ibi n'ibi 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 ni vyuka urondera ikintu ukora vyuka urondera ikintu reka kuryamira limite ni zinduka ukora akantu hama usubire kuryama moi franchement j'ai l'impression yuko rimwe na rimwe abavyeyi sinovuga ko abavyeyi bose kuko hariho comportement y'abavyeyi bose hariho comportement y'abavyeyi bamwe bamwe j'ai l'impression rero yuko quelquefois hariho abavyeyi sinzi ukuntu nabivuga mugabo muri terme zacu z'abajene ugati hari abavyeyi umenga karabajya mu mutwe ko abana babo bari at their ease baryo donc baraho bariko baraciringa que tu sois avec tes potes ou pas umenga hari akantu kariko karabajya kuba wicaye ngaho kuba nyine wumva yuko you are enjoying the peace of mind hari akamimzi kavuga umuvyeyi ife tu kugira uronke ubuzima bwiza deke utangiye kubaho neza ile genre tu was kubaho neza je urazi ngene nari bimeze ku myaka yawe question mark sinoyita sinzi ko ari jalousie ou bien non c'est pas une jalousie ni jalousie ngabo ni concept batakira mu mitwe yabo bashaka yuko tuguma turi leur protéger quoi muri yo way bakaguma bashaka yuko ils doivent contrôler nyine ama mouvement yose tugira barabe yuko tutahuba ngo tujya urashobora kuba uri kuraciringa muhira ariko wicaye uryohewe uri ku kajika uri kuratwenga why are you laughing qu'est-ce qui est drôle oya ahubwo je plutôt nibaza yuko babonye turiko turabaho neza umenga turiko turafyina umenga ntituzofata ubuzima hose ayo nkuko bobo vyagenze umva bafise mutwe yuko plus nyene ubereka kuri maso ucangamutse plus uri kurashira avenir yawe nkuko babifise mu mutwe plus de cela hari ukuntu abavyeyi bari strict kenshi hariho ababuza abana babo accès à toute information
donc kubera ko yakubwiye ko yarazi ubwenge akaba azi yuko je dufate niganye nawe agaca kubuza yuko uhavuganira n'uyu kugira ntabwo asanga kamucoretse yavuze yuko umunsi umwe wigeze kuba uwanyu muca gusinyira ibipapuro ariko nibyo urumva rero rimwe na rimwe abavyeyi baba strict nko kuri ico kintu kuri iyo aire technologique parce que barazi yuko uyu mwana wanje nimba ariko araba ibi bitera soni azobireproduisa uko nyene et la plupart des fois lorsqu'on est jeune biragoye kwipoza question ati ibi ndiko ndakora binjana dans quelle voie ni voie nziza canke ni voie mbi tutibagiye rero n'ibigare parce que n'abantu mugendana barakora influence muri kimwe canke ikindi hari igihe ushobora ugasoneba nkawe ego hari igihe ushobora kuba uri wahora utekereza mugabo kubera ko abantu mujana badatekereza ugaca usanga nawe wagiye muri ivyo which is not an explanation ku bavyeyi bari strict cyane parce que aussi iyo umwana abuza ahahungira muhira iyo muhira atari a safe place to the kid umwana aca misi yose arondera a way to escape the home agaca ahuriraho na ya thug life now wewe nk'umuvyeyi uriko wibaza yuko tu protèges tu as tes gardes or que umwana yaragucitse depuis très longtemps kubera yuko hari ibintu byinshi wari censé kumugirira utamugiriye notamment la communication on va pas se mentir n'abavyeyi bakeya cyane bishara ngo baganiriza abana babo abavyeyi bakuze bobo mana yanje Imana ibafashe abavyeyi bacu j'espère que bazi yuko benshi simbwira mvuge bose mugabo benshi bari mu mpamvu zikomeye zituma umujene aronse n'udufaranga na dukeyi acava muhira kubera ntimwumvikana ntumworohereza wewe ubona umenga comportement ziwe zirakubuza amahoro nawe ugacuya mubuza donc umujene aronse n'akaokazo na gatoyi ko kuva muhira avuga yagiye yo ntabwo avuga wagiye yamaze no kubona inzozi zoja gupaka bon ico nyene musanze baba bariko barondera icuguze abo bavyeyi igituma abajene duca twerekana ubwedu shashaka kuvayo just shaka kuva muhira Parle pour toi. Parle pour toi. Bon, nibaza yuko nkuko twari twatanga tuvuga ati navyo yo strict iyo liberté umwana bari kararondera atanga kubona yuko il peut souffrir tuhere akaronka kikuna nk'agahuzu akabona ntagisaba ya bus akabona barashobora gutataha midi agafungura akanongera afungura ayararo akandi agasigarana n'ayandi yuko bandanyagira yibeshaho atatangura kubona yuko aronse iyo liberté siko ariko arishobora kwibeshaho rero umuvyeyi wawe hamwe bishitse dufate nyimba afise nkaha yarondera ahayaca umuvyeyi dufata kubira ati jewe n'imiburiburi ntaha 20h ntasambira sigura nta mwana wanje azoza nkahera kwisi nyuma y'isaya sambira wewe nawe kikazi dufata utahiye 20h nyene mugabo ni kure iyo muhiri wawe umwanya wa déplacement tusa ushitse muhira 21h bibaye indwi yose indwi ya kabiri induru umaze kubona yuko ushobora gufata ntuze salaire kiwawe ureka guca bareka kubyita fige ubundi bwo guca chikira mais aussi afiga badolesa mais aussi c'est pas urumva turi muri société malheureusement aho tudashobora ku highlightinga bino bibazo uno munsi nitwebwe tuko turabivuga nk'aba jeune bien que ikiganiro kibona n'abantu bakuze ntiturimita ngo banaka n'abazone kibona nzovyeshora mugabo aussi tugarutse no kuri twebwe nyene kuko jewe nakuze muri famille whereby we always balanced yeah twebwe iwacu we always balance I balanced my mistakes and she balanced the words toward what she said and
hama hariho ngo hama n'ubu unye haracariho this sense yo kumvikana nagize ikosa mugabo nawe wexagere mu majambo wambwiye donc dutegerezwa kugaruka twese ahantu du finding a common point si tu dis yuko urose salaire yawe si tu dis ko urose salaire yawe ucugenda yes you are going mugabo ntiwishize mu mwanya yuko tu laisses un problème itari resolved. So this means iyo novuga gute ni abajene ntidukurira muri environnement itwigisha guregla les problèmes. Which means aho ugiye uzozurahagaruka kuko n'abavyeyi bawe ni famille yawe uzozuraza kubaramutsa and that is good. Mugabo uzohagaruka bagifise ya mindset bagifise ishavu contre toi yuko wagiye utabasezeye ko yakari ikintu mutumvikanye, which means yuko rero one day umunsi mwicaye ngo mugarama bivugane surtout iyo hageze yuko ugira kamariya baca bakagarukana c'est un truc uribagiye ko wadutaye mbega uragarutse kuturondera c'est un truc intolérable abavyeyi bose bafise aka backup babika après oui caractéristique y'abavyeyi b'abarundi uribuka barazura uribuka ikintu wagize ufise imyaka 3 ngwe gitabwe waboshe uragarutse uratashe ya Google abika wagiti no abavyeyi barahishira abana babo ego abavyeyi nka papa wawe ntazobwira umwana wawe uri kuramuhana aragufasha avuga ati ego frère umwana wanje ari ntore ari ndanga peut-être yuko ashaka kwimubwira utumva mugabo arabiga, which is also a bad thing. Which is bad. Nyana nivyo ndakubwira, it is bad kubera uri kurica umwana. At least umwana ntuze kumwonona afise 12 vraiment. Hariho abantu bonona abana akazagira ati bera après ntasubira kumviza ivyo ego urumva mugabo nayo ndavuga waramureze mu buryo buri responsable and realistic, maybe akafise 17 aho nyashaka kumubwira ati mugabo byari bimeze kunuko else agifise imyaka 12 ukaja kumubwira ngo umuvyeyi wawe ngo kaya yarasara bagatora kantuze yaguruye ibyo ni bibi cyane mokle mbere yuko tuheza ikiganiro the keys to a successful relationship between a strict parent and a kid. La première chose, pardon. La première chose, nibaza yuko abavyeyi bogerageza guholasha kukiziriko. Niko novuga. Bagerageze guholasha la pression kuko uko situation bo babayemwo ku gihe cabo siyo twebwe tubamwo. Ama situation evolua umwanya uragenda uko Jenny yumvira uko umwana wawe yumvira siko umuvyeyi yumvira kandi umuvyeyi ntashobora koblige umwana kugira mindset imwe nk'iyiwiwe ntibikunda niko akunda uca usanga umwana ariko aragaririza umuvyeyi utamugararije nawe acamuhenda acamubesha umuvyeyi ntamenye ivyo umwana we wabayemwo. Donc nyaza ko ikintu ca mbere nukugerageza ukreya ama compromis balance hagati y'ukungene umuvyeyi ashaka ubuzima bw'umwana we bugenda n'ukungene umwana abibona buguruke bavugane umuvyeyi mubwiye ati aya nama limit yanje ubibona gute umwana nawe avuga ati ibi ndashaka kubitolera ibi ntibikunda. Donc hakaba climat de confiance hagati y'umwana. Voilà, first of all abavyeyi biragoye ko trusting. Voilà. Nibo bambere bayidrisa. Parfois nk'ubu mwanya nani cenga nekundi yumvira eske bobo bonyene babavyeyi banje wari kubatereka ngaha bakicara bakaba ariko bavuga ku bavyeyi babo eske c'était le même cas byari kuba nk'uko canke ego ndabizi yuko nk'ico waruvuze cyuko hategeza kuba communication c'est bien kuko ego basama experience menshi baciye mu bintu byinshi babonye byinshi kuturusha twe tutarabona sa kandi nivyo bobo byarabagoye kudusumbya go struggle
Ça gusa sasa rero nibaza yuko deja d'abord baza kabyo kucheka de conscience bakemera yuko lo petit là wa undi bonkeje agakura akava muri pampers kaduga gahera kwisaba ko mu gitanda hama akagira gakura kaba ageze muri kaminuza bamwe barakanyirangije il peut arashoboye naho baravuga ko abakenyezi ari bo bashoboye twese turashoboye bakemera yuko dushobora gushika aho bibaza kandi nukuri merci ku ndero yanyu mwataduhaye reka mwivugire hanze mwantanwe dusange muvyeyi kubera kuri aba aggressive gayohani reka nani tuvukana muri Kristo turavukana muri Kristo niyo mbese turiko tuvuga umuvyeyi wacu nukuri merci ku ndero mwaduhaye kandi turashima aho tugeze ku bwanyu ibi tuvuze nuko hariho bimwe tubona tutashoboye tutakiye turaronka ko accès kubera cause ya liberté twari tubuze tugasaba yuko mudutunganiriza n'abandi bose bariko barabikurikirana basabana yeah baja kwikiji icigo niko novyita bakareka gushira suppression abana kubazirika ico kiziriko hagica umugani wa Joel ikibabaje nuko ibi jewe ndiko ndubaho kuvugira ngaha sishobora kuvyubaho kandi ndiko ndabivugana n'abavyeyi kubera iki ntituvyumva kumwe kandi abantu ntibatahure yuko ngo sinumvikana n'abavyeyi banje turumvikana mugabo ntitugendera sur la même longueur d'onde donc forcément yuko uko jembo n'ibintu siko nabo babibona urumva muri uko rero tutabibona co kimwe hari ibintu no kwabwira ngo rekuri kiziriko yomba ati ndakuboshe ndakuboshe Tugiye kubwira umuvyeyi wawe rekuri kiziriko gice ngo ariko vraiment ngo tu trouves yuko je ndakuboshe candane mu kasi gice to vraiment les parents. Ati, none usohotse baradavuba. Non, sindagufata. Ugarutse se ndabujwanira ugaruka utebye. Ugarutse ku masana kubwiye waravuga dushwa. None erega mwayo masana tubwiye. Ntawe yanse kandi tuba twayumvise. Me hari kandi nta kibi umuntu aba ariko arakora mu gihe aba yarengeje ko umwanya. Me nubamenya yuko dufata muze kubwira ukabwira nk'umuvyeyi nakubaza ati uri hehe amasaha utayize sawa mba ndi muri ibiti nk'ibi kumutaho ntashobora kuba wabikoze kare cakibaza je nibaza yuko abavyeyi bacu baratugirira impuhwe ku excessivement ku buryo bica bijamwo no gukara nzovyijura yo abavyeyi muriko muradukurikirana namwe ibondo ba jeune jewe ico novuga nuko abavyeyi n'abana nkuko aba bose bamaze kubivuga habe communication habe gukundana habe trust no iyo ni part 2 hariho abavyeyi bakubwira ufite gukunda kwa vrai ni kumwe Yezu abivuga muri Corinthiens hari umuvyeyi akubwaye ngo ati ngo kugukunda kwanje niko nakuvyaye umugabo nturi kurambaza avi yanje ntunzi baradukunda ariko ntidufise le même langage d'amour ntiduhuza ico ni kimwe sans oublier aussi yuko il faudrait que abavyeyi nabo the more d'investissa dans le matériel de leurs enfants beaucoup investissa no mu kubamenya c'est pitoyable gusanga umuntu mubanye pendant 20 ans par exemple ukamubwira ngo fav ngo umwajije ngo
ngo family yanje ni yahe ni ifi you really know yuko je ntakunda kurya ifi how don't you know I love meat tubanye imyaka 20 so exactly rero bavyeyi muri ko muradukurikirana nukuri ndaje sinova ngaha nashimye umuvyeyi wanje she's the best mother ever jewe nawe nzoza kumubesha ntabyo mfise tuzoshwanira kuri televiziyo thank you for being a great mother abandi nabo bigire hano nibaza yuko hakwiye deuxième partie kandi aho tuzogaruka na troisième partie harimo umuvyeyi harimo abavyeyi harimo mama wawe harimo abavyeyi banje tunavyonde tuze tubihogwe ku bavyeyi tuze tubihogwe ciao